nta n'ijana rimwe urumva Paris ijana rimwe ntageka mu oya reka nibaje na taxi pero fata gakinga musore amafaranga yanje ya reka fata gakinga nagere uko yaje ariko gere ndasabye ego kweli uko riko wese ijira ni mwikuburiro ari ivyo ari so ngomba kumurumika hanze aje kuba hanze urabona natangwe imisore batangure kumituru urukundo sivyo ruraba sivyo ruraba none nkubu kwa nkunda diko nkubu mwasanga witwa diko reka werindira gusa reka nkubu mwasanga afite umwana reka namurika muturanze urayibona Dico Entertainment. Reka shadi baze utiro we dikorera agatoki we waruka kiri mu bintu mfungura mugabo novuga gusa simba si mu buzima busa nica kintu ni nkuko wowe hari ikintu uvuga ati kino kintu ndagifungurako mugabo ntugikumbure gose ariko agatoki ndiriye hano hantu yahora ambwira kera ndamubwiye ngo sindagikunda gose kambwira ati burya umunsi worongora hari igihe umugore azokigukundisha yako mu gitondo cyane akasore rero diko agatoki ko mu gitondo abakoresha mugajene bazaye ko aba umushushu umugabo nawe umugabo ntagira umushushu urumva umushushu ni byazi bataraye hama bagashusha mu gitondo rero izo urumva izo ni zabana mu agatoki nakajya gatoki nyine yo Yesu we najya Yesu nawe uvuga ngo yitwa Maye ko kizina liko muntu Maye ati wambaye sera byagatoka abantu benshi barakifashisha iyo umuvyeyi yavyaye bashi niko kambere ugendo ni rukangana koroshe mbo ikindi ni nivuze nico kujya cubashwa nico kintu kije gukuru taso bavuga ngo nk'umuntu yiyubashe aje kubagendera bamuha gatoki voilà ugiye bujumbura ugenda utwara nico nagere mvuga abantu turungikira gatoki nico kintu bazaba bafise cubashwe akurungikira nyene ukabona yuko yakubasha je nibaza nuwo kubitira kwa ntare wemerewe kugemura ugenda witwaje agatoki ibyo bintu bibiri isahira n'inkoko isake ego dore ari nkuru yacu dore yakigenda yakavuga ngo mwimisi bakobwa bamwiruka ko batambuye gufoto baguma mwandikira ba message oya yareka avuga inkuru inoze ya uburyo mbere karabivuga gute bashe ngo buryo ngo bamupropose dushake iyo nkuru tuyigani ugatiko buryo ho nusanga nijoro barara barakwayaguza ukarara wicaye ku murongo mayeri afete jewe nta bakobwa bandisha kuko je nishurana nabi sometime rero je kubera ntazi gutanga keya narabuze umukobwa yomenyera amenye ko je ntazi gutanga keya ariko nkadiko je nyamara oya reka mbono vuga gute bashe oya vrem diko tuvugana kuri mwe muri ransema y'imva yamihoro niho nari iyumvire arito yaririmbiye Raveri rya ndirimbo harimo akandi bijya ibintu by'akazi bijya n'ibintu by'akazi so kuvanga bari bya bintu ngo byo mu buzima busanzwe je mwijoro urazi mwijoro kintu mba niko ndakora mba niko ndasoma mba niko ndaraba ibiganiro by'abandi nanje ndaba abandi bagejeje uko bimeze hanyuma nyene nimba mfise nk'umwe nkafata nk'umwanya muto nkamuvugisha hanyuma nkajya umwari aramutsa sinzi ko nahari oya mugabe diko nkubaze ubu rero numva ngo amajambere yaraje ugasanga umukobwa niwe ariko araduka nawe nyene ngo ntiyorara atarivuze
Niko. ngo ariko chore Uvuga ati kivyo ntujya biba byoroshe gadiko. Umukobwa ari watangura kukubwira ati. Akora atangura kukubwira ati, ndagukunda. Uvuga ati kivyo burya murabiha nk'agaciro. urazi birahari umugani wa sinzi ko rwavangwa n'amajambere muri no minsi mugabo je umwanya umwe ndabikenguruka none hako uri muniga umugani wawe akavyikomezamwe yaragukunze yotuma bivuga Ntiyo muniga. yo mumara Ari umukobwa yatanguye kuzana aha mu Burundi wacu ziko n'imico ni umukobwa kuri watangura kuzana ibibazo nk'enivyo Chiptene sinzi ko ndabiha amahirwe uruyumvire mubana nko mu nzu uyagutwaye mugabo umukobwa niwe yatanguye gupropose ivyo bintu bawumva bimeze bireze bo amahirwe ngo bageze hakurya usanga kumwe n'umuntu ufise nka 20 usanga kumwe n'umuntu wa 50 ne bigeze attention uzikora abantu bagize ibisi muri mwebwe muri batwebwe kweri twebwe je nkaje ubu hageze igihe abandi bantu generation iri kirambira hari umuntu ujya yamanuye ati wewe mageri mu banyamakuru mengo ni ukenye warabuze ikikecuru nk'abandi kigukubita inoti nawe du ibikecuru bibaye je na sha Jego atakira nturukira. Rero ubu dufise ibikibi abaronka ivyo bikecuru bakabitwara bagasha kubera bakibona ari kibi bagasha baje gutera inda udukumi. Cyo gikecuru kibimenye gisha cigiye. Babaho mu buzima utaryoshe. Urazi ikintu kiba kiraba bisa nuko abajene no musisirito abasore bameze nk'abantu bihevye mu buzima. Ichizere rero kimaze kubaheramwo aricara akabona mengejo ntahahari sasa acashaka gushika kwiterambere byihuse kuco no kwita nk'iterambere niho biva ahuye na bya bikecuru nk'uko uri kurabivuga akabona mengagira muhindura ubuzima mu mwaka umwe kandi bino bintu bikunze gushikira abantu nyene bari mu entertainment cyane baba bafite utuzina abantu bazwi baromva no kuvuga ngo uramutse ufise vision ukabona yuko ushobora kubaka ibintu from zero to hero bigashoboka ntabwo woza kwita muri iyo ntambara kuko je ndabifata nk'intambara urazi ko ushobora mu myaka itari myinshi kwicuza ugasanga wari ufite nk'umwana muri mu rugero rumwe kabisa nk'umukobwa mukundana ugaca umutakaza ngo ukurikiye kiriya gikecuru buru ya rukundo nago ntiruramba nyamukecuru mu kuvyara muhera ku buzukuru muhera ku buzukuru oyaye murinze muvyara bari umwana murinze muvyara bari umwana atasiyo bazakariya bariho babandi basarana ba Ana abana ntibazarabutse urabona kijya gikecuru kinze kironka umusore kivuga ati mana wewe wampaye umusore fasha ume nakana afete rero nariko ndavuga ati mwico gihe aba bakecuru iyo uwo muntu avyaye bayasenze cyane rero umwana herako aca umwuzukuru kuko imfura n'ubuheture na baminani na ba 10 baba baramuhezemwo aba abagicamvyara none uyumvire uzanye umuntu ntangana na mama wawe angana na nyokuru iyo byara gute kandi yarabaye igicamvya zinakubye ko igitagaza imana iba yakoze en fait sukuvuga diko ngo abango yiburiye ikizere ni kujya kuntu ko gudashima ubuzima bayemwo ugashushaka kubuhindura vyihuse kuko nimba we uvuga ati je mahera kiramvu mu imisi nta mahera mfise ariko ninakura cyane ijo nzorunka mahera nta muntu w'umukecuru yoza kuguhenda ngoma ngo humuduga ngo ngomba nguhiki uravuga ati jereka nkuri ahubwo jico nibaza bajya abakecuru nibo barondera abasore canke abasore nibo baba baronde urabona aya magroupe usanga ngo tujamwe aya y'abafana ugasanga nk'ubu dufate nko kwa Mede turi muri groupe y'abafana kujya tugenda dutera inkuru ugasanga umuntu arabagije hari ukuntu bidondorana jendi musore ngo ibi nibi ubundi nawe avuga ati jendi ndi hanze ntiwe nasha ko imyaka afise avuga ko afise twita 50 ngira abari hano ngize imisi mbona n'aba 80 barimo none Ivete je nagomba baze Ivete muri kikira Ivete we umuntu azijya mu Imana mu kurema umuntu yavuze ati yafashe urubavu rw'umugore ikuramwo rw'umugabo ikuramwo umugore none kujya muhungu w'umusore w'imyaka 25 atwaye umugore wa 52 nawe none rwarubavu rwarumuvuyemo ryari
oya ego mugako kantu nako yemerera umuntu yokibaza yamutanze kubaho oya urabona mu by'ukuri ivyo vy'imyaka yiko ari myinshi umwe ari myinshi undi ari mikeya ivyo byo nta kibazo byari bitwa ego mugani uko mu byiyumviro vy'Imana sivyo byogitsi kwico kintu oya nivyo bijitsi wocumenga umugabo wese kwisi ategerezwa gutwara umugore ari munsi yiwe mu myaka oya ivyo vy'imyaka naco bivuze ahubwo ikintu kigize ico bivuze urukundo ubona yaba uwo mukama kare siko mukama kare mugora humuye mugora shaje abatumvikira inana shaje avuga ngo numubibi uwo mubibi ico ni kirundi cyo yaba mu mutima kundi uwo musore n'uwo musore mu byo mu mutima akaba kundi uwo mubibi ntabe harimo mwumwe ariko arahiga kimwe ego kindi ya aho Jenny baza ko abara amahoro menshi kweli none rero ukabona ahubwo harimo umuntu ari karavuga ati jewe ibyo byuko akuza no kwatakura ntibindaba ahubwo je ndabakijya burya butunzi ijya modoka ijya kintu ijya nzu burya abantu benshi nibaza ko nyeka ari kihe bibaza ati ijya nzu niyo ndekipera iyi buriya butunzi nibwo ntora sindaba umuntu ndababiriya aho vraiment niho baba ari manyanga kandi ivyunguka kandi jambo ry'Imana ryo ricari byangu rikavuga riti indumange zirimwe amahoro ziruta ibikaranze birimwe induru gasubiremo indumange irimwe amahoro iruta ibikaranze birimwe induru kandi nibyo mise ndakumva zigura indumange urumva uvuze indumange abantu bari dukurikirana batazi kirundi neza urumva tuvuze indumange swate nibiharage byonyene bitagira ko ingereka cyane n'ubugari bwonyene butagira imboga wewe uvuga ati okay twege sheri twabuze uyu munsi reka tuburumange okay mugasha mujya kwiryamira neza bitukabyuka neza mukarara neza amahoro ugasha usanga undi mugabo ni amasoro hano hari spaghetti hano hari umuceri hari nani agatoki nka muri vete yatwakirije hari n'akantu uzurarenza mugabo ugasanga muri ko muracirana amate mu maso muri abantu ubuducengeneke urumva muri ko murabana ibintu nk'ibyo je nibaza nitwa bacira urubanza burya umuntu wese bafise ibintu yahisemwo ibintu yakurikiye mu by'ukuri je no bahanura siko Imana ubutunzi bwose burya basi ubutunzi bwiza buva ku Mana kandi Imana nta hantu itokura umuntu nta itomugeze ugiye kuri abantu ba mbere bose baba boss barurangirana barafise iyo bahereye yaba bafise kahise kwe siko ubona ugomba gutibukira mu bintu ubonye bimeze uko ngo bigwemwo bafata urazi ikintu kiranira abantu nuko kuntu ibintu by'Imana uwo menga biritonda pe yego niko bimeze ibintu by'Imana ntibikunze kuza TikTok menya byihuse reka ngo bijya barambije abarambiwe batashe sasa haranuka ariko ahereye rero ari kibazo rero abajije ngo umukobwa ngo arenze yubahuka ngo akakubwira yuko agukunda ngo byemera biranagoye yuko umuhungu ashobora guhakanira umukobwa yubahutse kumubwira ko amukunda mugabo akenshi urazi mu mutima umwemerera utamwemereye haba harimo akantu gasa no kuprofita ibi nabiri urazi ko ibintu umuntu yo profita ku mukobwa ni byinshi andi ukabirenga kimwe amfete biko cyukuntu yo cyanda bitora umukobwa arinze yubahuka kaza kumbwira kwa nkunda mbanza kumuraba we revo ariko naje nkiraba urumva nkashangaruka nkibaza je iyo ngomba kubwira umukobwa ko ndamukunda ama procedure bintwara kugira ndinde ndaryubahwa ngo ndaritobore kandi mbasanzwe mfise amajambo menshi ariko iyo hageze kuvuga iryo jambo birangobura yo ngiye mbona yigoye nawe akaza chambona ati ntamwemereye n'Imana yo bimanira mfuma basi mbona nto mukuna nkabwira ati ntaco nkamushira muri rarante nkasa nk'umwemereye gusa vuga ati nawe buba winjiye mu ntuze mu ikosa yego uba wagize amasoni kumbwira ati wapi ego nego ijambo ry'Imana rivuga ngo ego yanyu ibego no kuvuga ibyo mu mutima ubona uti yes basi siko bibaza ko ibintu byakoreshanya kw'abahungu n'abakobwa ibyo by'ijambo ry'Imana atange n'isoni ritese nokoka guhakana ujya reka ntureka guhakana ko ngo arankunde n'ukuntu akuze ari mwiza
urazi ikintu kibitera abahungu abahungu ntabwo igicuma badahakana ari isoni si isoni wafite byubatse muri no ange ni nko kuvuga ngo zino mboga zizanye ndazigisha sasa ikindi kintu gikunze guca gifata abahungu mu nyuma ubona menga uwo mukobwa nta valeur menga nta gaciro afise ariko arashobora kubivuga kandi yagukunda byanyabyo ashobora kubivuga atari kuvuga ngo ni ngesombi sasa uzosanga abahungu benshi iyo bahuye n'abakobwa bameze nko amuprofita siritu novuga mu byo kwinezereza ivyo navyo bitwara umwanya mutoya agacata kubera abona menga nta gaciro ufise kubera abagabo uko baremye barakunda kurya gafi birobeye nimba ari ikintu kinezera umwana w'umuhungu nukuronka umukobwa menga biranamugoye biranamuvunye nico gitera kubona yuko ari umugabo menga mwaraburanya aragutsinda akabona umuntu w'agaciro ahubwo mbere bikaryoha nk'ubu nka jewe na wewe dupinganiye umukobwa nkumva ati diko ujya aramuvugisha okay ko amuvugisha rero je nanjye ndamukeneye urumva nayo wizanye ngo je mayeri ngurumva ngo nakunze reka niyo mpamvu abakobwa basa n'abantu bose menga ku kantu barakazi kandi ata muntu yakabigisha niyo mpamvu umukobwa ushobora kumuresha mbo ubu ntibigihari cyane ukamuresha nk'umwaka wose ataremera ku munwa oro mu mutima yaremeye kera ikintu abari kararema abari karakwereka ati uzobone yuko ikintu waronse utagikuye hejuru uzobone ko ndi umuntu w'agaciro kwihagarara ku basi kujya kwinza habo umuntu nuko ibintu by'ibirombwe mu yatavyo munsi ushobora gutobora nko mu kwa mbere ukazoserukira ubutaro ukazoshikaho buri mu kw'icumi niyo mpamvu buguma ari ubw'agaciro ucimba urondeza n'umusozi urabyina bukakugwako benshi bisukuru byo kwisukuru byama byabayita abana jenga hano bwati turi nk'imbere y'iziko kamembe ni je nawe ni kwiganirira siko mugavye kuri abakobwa b'abarundi siko bari bakwiye kugarukira umuco w'iwacu kuko ujya muco ujya bari mwiza wo kurindira bakakubaza ari ubona ukunda okay atari ukunda ukamubwira n'urukaso ivyo nivyo ubwo umwana w'umukobwa yakunze Jesse numva yuko yo muniga kavyigumiza ngo je numva yo uvuga frama yashadiko wakunze je nkanje nkakarero nkanje nukuri urumva ugiye kontra y'umuco wacu kandi tukuye niwo muco uwo muhungu ugiye kubibwira burya ntaza kubiha intumbero we nk'iyo wari wabihaye ni kimwe rero nayo ko ndasigura muko ushobora kumwiresha ko jewe aburiyo je gukunda vyanyavyo je no batahura Ivete aburazi igituma no batahura aricara karaba akabona umuntu w'umukecuru apfeka uburire mu maso yegukanye umusori nawe yicaye nga harasamye ngo ndarinde bazoza kumbaza avuga ati none kashize ingani abakecuru bagume basimbana imisore none nanjye nzotwara ninda zo kwiyumvira kuza kumbaza jewe umukobwa wari we wese no muhanurira kuja ku mavi kuko uri ku mavi abo bakecuru bariko baratwara abo basore siko wewe wiwawe ntahaja imana iramukubikira mpaka akaza agaca mu vyara vyabo bakecuru agafaranga ni kabi mawe turagowe ba ega uwo mukecuru akuresha kwanza utaranamubona akurungikira amafoto akiri nkumi akakurungikira n'amafaranga wewe ukaje ubona ati ni nkumi ba kuri Facebook Kumuvya kuri Facebook rega je baramaze kundesha je baramaze kundesha ari kubera batandose bara nakuroze hariho n'ibintu bagira abantu bagakundanira ku Facebook siko akaguha amafoto sayiwe urumva amafoto yakaraguha sigwiwe akaraba ifoto igihagararo kimeze neza naho nyene yakera nkuko amayerera jendu wavuga ati apere video akubwira uti ngo je telefone yapfuye ngarapfuye kamera ngo ntihaba none mugabo bararinda none abayumvira yuko impera n'imperuka bizogenda gose canke ni online love n'urukundo rwo kuri kunuze gusa ruherere kuri WhatsApp ntimuze mwigere mubona nukuri imana itabara kandi ivyukura abakobwa baze bagire n'ubwenge siko nta rukundo rwo kuri Facebook ntago umuntu mutarabona mutabonanye amaso kuyandi ngo he canke ukabona umuntu aragiye hanze ngo bakurungikiye gadiko ifoto nubizi neza ko ari wo muntu siko wewe urahwase uragiye wari bwigere nkamwe muri Adelaide
urigera utayo nkamwe wageye ya gihugu kitaramenyekana wewe ntiyigeze aza no muhira ngo abavyeyi ngo abanamubone nawe unamubone Shayfete yorega kuvuga gute ko yatsinze rurayi ifitiye wiwe jewe ni yaba ukiri ku isoko burya soko ari kuburi kuravuga none gashaki hari imisi hetero nemvuye ku isoko ka imyaka ibiri muganye kandi burya nawe uruwavuba none nduwavuba kandi naje nikuriye kiri umugisha neza nagave nk'ubu wari gukunda umusore ukavyigumizamwe mugabo abarundi kaza buryo bameza cangira kuza yitoza utunyoni ngo jiste ngo yari salutation ngo kwari kukuramutsa yego hako agaca kugira ku mavi agatuma imana ati provo kujya muhunga andeshe andondere imana bakobwa mwotega imana nivyo itevye ku murongeka itevye mana ukirabona siko genda mbarize amayeri yiwe ati siko gore urumva uguma mu kibanza ciza uri kurakaraba umeze neza urindiriye imana ko igirane kandi nivyo vyiza adiko kuko hacakora n'ubugome bw'Imana niyo mbibona ivyimviro vy'urya muntu ko niyibona indani ikabehindukiza kabisa akabona ivyimviro by'urya muntu byohura n'ivyo wawe ikibazo rero ukiri mu kumavi iyo bahuza ukiri ku mavi hari igihe uzumubonana n'abandi bantu umutima ukavyina umubonana ukiri kora bisengero hari n'igihe uzobona invitation zisohotse zundi mu wapidi kurona gadiko iyo usenga vya vrai biva mu mutima atari ibintu vyo kwinjira mu cengero ngo nakambone ko yego ngo kariyo ariko ari yondi ukabiva mu mutima hari imbaraga ziza tutamenye aho zica siko ziza muri wewe zikagufata vraiment ubuntu bwawe ukabugumana ntusanga uriko urahugumbwa ngo umutima uranduke ngo ujya muhungu eka kwere usanga utuje okay urabona diko aho jesha afise ikibazo nishimwe ko yangize umuhungu we twerumva dufise liberté ubonye wese nubwo yaza ko wozone igikecuru kiraje kigukubise hariyoni nawe ukabona ntiwoyigisha ukapfa kucemera izo zama zaje zikatugera umutwe tukazikubita zikarenga sepe nibyo mfata umwana rero abemera abakecuru kwera hariyoni n'indushi ubone ko bimeze ibyo je ikintu urukundo siko ibintu navyo bizoza nimba hari ikintu kiryoshe ni gihe nubwo wowe ukenye mu rugendo rw'ubuzima urimwo rumatanye n'urukundo kubutangurana n'umuntu ukunda nawe akagukunda yego muhimbana ico kibari basaba byorosha arabaca kugira ati none muzi gute yuko uriya nawe atogukunda cyane nawe hari ikindi kintu mwavuze cy'amafoto nta rukundo ruba ruha hari ikindi mwavuze cy'amafoto kuri Facebook yavyumvise urumva kujya kuntu muhurira n'umuntu ntimuzinanye ngo ndukiki ifoto yawe ndabe urabona we wumvise ati je agomba ndabe ifoto ucusimbira muri photoshoot bakagukubita ifoto ya bien umuravyo wa bien umuntu ayikora nk'indwi yose azaraba hano kusagahereye akaho haratura urumva oya basi ari wewe nyene bariko baragira neza na mitende ariko uracafata indi foto y'umumisi okay basi reka ndabaha akarorero kajya kana kavuga ngo tenge ubwa mbere kari gafise ivyiso binini n'ibinwa ariko bari ifoto nabonye bagakoreye gasa neza bye utomenya ko ari uburyo urumva usanga nakone kagomba kayirungi uwo tenge nawe ni kandi bacyara twemereye ko atubwirije mu cy'Imana urabe ntagenda atubwirije ari hejeje yahanuye na byari bijyandiko ndababwira abashasiko yaba umuhungu yaba umukobwa ijambo ry'Imana ari ahantu ririje naho ntibuka iyo ryanditse ubugibuka rero kuri commentaire aho ivuga ngo yobu Indomange irimo amahoro iruta ibikaranze biri mu induru neza cyane eko vrem muri zabone ntaco ibagiye kandi kantu gafise isiguro yako kugenda nkuko indumange ufite urazi buryo nagitahuye indumange nabigeranije ni na wa mukobwa menga wosuzugura wa wundi yibereye mu bukene umwe uzogwanira uzofightingira n'agasaha yambara kira kitu kakimugura kuko ibyo bibari bisanzwe urabinezererwa ku muntu ukunda hanyuma mukadugana buke urazi ngene kibari gishinga naye ciza ubonye couple yateye imbere mwe bakakubwira ngo urazi ngo ngashango twarigeze ngo kuba ngo tuba ngo ugasanga nko mu buzima baheremo wo mu rugo ugasanga bibera muri chambre
nimba hari ikintu cuba biba bimeze neza nabo bantu bene abo bantu kenshi vrema kenshi pourcentage nyinshi kwijana pourcentage nyinshi kwijana ya baguma bameze ko naho batunga ibihinda zari moroke naki kubera intuze buriya buzima mwacanye nko bwaka hakoze urukundo ya uwo muntu nubwo mwoshwana biroroshe kwiyuzuza mumbabare ntimukintega abakecuru bari hano bari jewe vrema bazobabica bashake banyumve aho hantu nta kigongwe ndabagirira kabisa rero story yabo bazovuga ati jewe nari nkenye uyu mukecuru wanje arampindura ubuzima angurira umuduga ampangira etaje turagira mariage niwe yashoyemwe amahera yose ntayumva yo kubaka ndiyo aho uzobura umugabo cyangwa uzobura akada ivyo ntayumva yo kubaka umuntu aho novuga ati Imana idutabara ego nukuri Imana idutabara afite umugabo niwe mutwe w'urugo siko umugore akaba umutima w'urugo si sawa mugabo urumva uri umugore ukavuga bari wewe umugabo akahanga amaso wewe umugabo akagaruka guhanga amaso umugore muri byose na byose kandi mu bintu bigaragara sinzi ko urukundo rushobora kuguma ruko we ntivyo kunda icishwe icubahiro coco mu rugo rwawe ubukibuzi ico naco murazi ko ari cyo kintu ca mbere umugabo agwanira nico aharanira urazi ubuzima umugabo aca bamwe aca mu buzima bwo kwama ariko ariyandaza ngo arabe yuko kimwuba kuko yama ni ikintu mu mutima kimwagiriza kimubwira ati wewe nturi umugabo none yaguma nico ati wowe uri umugabo we nizo ntebe wicaye mu rero aca yama yiyandaza ngo arabe yuko kimwubaha nukuri Imana idutabara ubuzima bubibasha dufate no nk'uwe beti uri umumama ukibona umuhungu wawe yeguranye umugore afise imyaka munganye imyaka canke ngira ayigusumbya na gatoyi wewe uwo muhungu wawe wo mwemera ko akuzaniye mu kazana yitwa ariko ari nka mama wawe cese ninjira mugabo pay attention wa mugabo mu rukundo rw'abana biwawe sinzinjiramo gusa ico nzokora wa mugabo hanura ico nzokora ni siko nzomuhera ku ntango guhera kiri muto ngende ndamurera nk'umuvyeyi mwiza mpaka ndamushiraho aho yanategerezwa kumushira muri Sunday school ndamujana akurira mbandanye mpaka kugera mu bigero cengejeje mu bigero akagera ko ahitamo ndazanye mwana wanje Imana bane nawe biriza bimura kumbura uramutse womera nk'umuganizo wamaze ati warayumviriye neza warabyiyumviriye ko n'uhisemo ego uvuga ati ni nko kuvuga ati kizoba uza nk'umuti erega nivyo ni wewe none wareze wakujije basi erega twese niko vyagenze amahitamo yabaye abiyiwacu urabona gati ko twe muri famille wacu twe turi abakobwa bo batanu bari turi bake si bake kabisa n'abahungu babiri ni ukuvuga rero ari inkumi zose hasigaye umukobwa umwe oya undi nabonye gereka namaze kumubona kugasaka haramera abingozi oya ari kukaza hantu ni ukuvuga rero oya ntabara wumvise ko rukundo rw'inyungu ese nkeneye kumenya nimba akora cyangwa adakora ibintu nina uravuga ngo nari umukobwa ngo adakora ngo none ngo mujanye he ngo ninguru ugiye gutunga urumva ako kantu ni ukuvuga papa yavuga oya Jaco rero niko Dr. Vrovo ntitwobyumva kumwe ako kantu urumva gade baraturema nabi of course turakeneye abantu bakora atari abanebwe bavyuka bakagira ibintu bakora niyo biturufu ufatira ko ngushireho condition ngo ategerezwa kubakora muzane none ejo urazi haro nk'ubuzi buhera umwanya n'umwanya umutwaye hanyuma ejo kagahera uzoca umwirukana ngo sisunu ngo nivyo ni nka bya bindi waba wakunze umuntu mutari mu kiringo kimwe ari kubo fiziki wari kuravuga rero ngo muhira muri abakobwa batanu twe turi abakobwa batanu n'abahungu babiri afite urumva hasigaye umukobwa umwe niwe atarasohoka kandi cende miburo harya batamanya banibura ngo bafise amanyama ko tayo nawe ubizi ibyo nje karimwo ye karimwo nawe ubizi gusa mugana ntitwavuga ngo gusa Yesu ngiye kazara yacumya duka yacumya yakugiriye neza aragahora ku ngoma burya rero papa ni watubwira ati mwe mwabakobwa uzoshima umuntu ni uzabamwishimiye niwe muzobana ndetse nzinjiramo uzumuzane ngaha ariko wabaze kumwiga ko byose wewe nyene wow basi
kuvuga rero twebwe urinze ujana umuhungu kumupresenta muhira Mm. nta muntu n'umwe yavuga ati uwo ntibikunda oya uwo ava mu bwoko ubu ava mu muryango mwene utwo tuntu twarakora urabona Wow. ivyo twebwe no Nze ndamukunze. nandi nico gituma na jewe yara ni umusirimu mu mutwe kandi ni liberty nziza mbona. kuba yakunze umuntu gadiko ukumva umutima wawe ukunze mwakundanye mwamaze gupanga siko wamushikana muhira ngo wapi bakagusubiza mu rushako gadiko bakagusubiza kuresha bira azero ni cagiho navuga tuno muryango ndawuvuyemo ndahunze mugatuma muja kwibera ku giti nk'inyoni hakutakaza uwo wakunze ivyo byose usanga ari cyangwa ufise umutima ubuha uwuha uwo muntu wakunda mu mutima ukakumana ubwo bati mbega uwo nzozana bakemera n'uyuwe urumva ugasanga uriho mu buzima utaryoshe rero je ku kuntu twagize twebwe liberté imeze neza ku bijanye n'ivyo bintu ndumva nawe byagusigiye ikintu gituma nawe umwana wawe utomutangira attention rero abavyeyi rimwe hari abavyeyi bihenda kandi no mu gisagara bariyo nk'umukobwa twari umuhungu kumupresenta ngo none ngo niwe ngo watubwiye aho rero umuhungu aragiye hariho n'abavyategurira aho nyene ngo n'uyu nyene ariko barihenda none umwankiye kujana n'uyu siwe muzoja kubana niwe nyene yamwishimiye niwe azoza kuyagurwa nimba azogurwa kubera ko udashobora kumurika bamuganda gwenda garutse niko batanguye ko ndagoyenda garutse wo kwifata gutega batanguye bati ukora iki nkanje ufisiki ukora iki iso ninde urumva gadiko ivyo bibazo bitanu ndavyishura numva ko novyishura diko ndamurambaza kijewe uyu ni mama w'umukobwa nanje ndisewe aho ni hamwe ngo atangura kubesha vyinshi reka dufate ubuserire ngo papa ntiziranotse nkuko naje kugira umukobwa nawe ni mama w'umukobwa umukobwa nawe umukobwa n'uyu nakagasito dufate ko ari ivyo biriko biraba mugabo sivyo kuko twe nk'ivyo ntitwavuga twebwe rero dufate ko nibiko biraba Ivete ni mama kaze ashaka umuntu ameze bye ivyo twero uri mama wo mugiti twagiye rero nakitinga twagiye rero dufate ko twinjiye mu buzima Fidore udufatire isene neza dufate ko twinjiye mu buzima bwa filime turi muri filime kandi nicaye hasi ntacyo urumva ko nza kubaza nihagaze ko ni hasi reka twegere no kugira ngo tuboneke neza erega ibintu ashaka kwinjira mu ntuze nicare ku gatebe ninjiriye mu ntuze ngiye nakuyibira twakitse bakuntu umuntu aba ari muri saro nyene nk'umukwe akadufate ko arakandi kandi twanamuzimanye hama rero madame uyu ni wawo mukwe mwari mwatubariye sinzi jebaje sindabimenya neza she ngira ngo mugabo ngira uyu nuba yarashika kuza kuba arategura inzira nayo ndi hose musore niwe mwavuganye na Alice niwe yari yatubariye ego ya niwe washari warize mbo sinzi ko norinda kubisigura byose mugabo nibaza yuko kumbure nk'abavyeyi yoba yarabibaganirije ko womenga rero kusinzi ndi mu kazi wa mukobwa en fait yari yatubwiye yari yatubwiye uwo mukozi nawe arakorana yari yatubwiye yuko hari umusore ngo aza kuza ngaha ngo umukunzi wiwe ntituramenya rero tugira imipango yawe imeze ngo yitwa Diko sinzi ko woba uruwaje kuba utegurira wa Diko ko bari wowe nyene ego ni wowe nyene tumenyane kugira tuyage tuzinanye bo nije nta wundi ari nyuma nta wundi ari nyuma gusa sindiko ndatahura neza impamvu muri ko murambaza bino bibazo byose mu gihe mbo Alice wanyu sibanga tumaranye uwo mwaka turimo n'umwaka girindwe turi mu rukundo kandi kwagiye tuyaga kenshi mbere nkanamutuma turabwira abavyeyi bamenya aho bigeze ubu rero twasambere n'abantu mu minsi za tozobabwiye ibirenze ibyo turiko turababwira canke yababwiye turi mu rukundo yego kandi nibaza ko imyaka dufise ibitwemerera murahinda hewe wewe na Alice urabona muri mu kigero kimwe urabona ko muri kuri level zimwe yuko wewe umukuru wacu madame ntumukarire
ntumukarire ahubwo reka banza adusobanuriye mbega mukora muri ONG yihe canke bimeze gute mukora gute murabahe mwavukiye he tubanze tumenyane kwanza madame. Sorry mbo sinari menga sindi ko ndaharira namwe sinovyubahuka mbwa kumure kwikosa ari rya Alice yo batashoboye kuvuga neza ico ndi kuko mbona menga nibishasha hanyuma mvuka mu Kamenge akazi nkora ka buri munsi ndumumenyesha makuru aba bakorera cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Madame turafishije n'ukuri umukobwa wanje je narinzi yuko yoroswe n'abantu nyabantu ubagomba hitamwe n'imirahisi z'abanyamakuru barezo sosio bamwe bagenda barambura impuzu badandaza bambura impuzu kuri Facebook bakerekana imifutu yabo bagashira hejuru kugira ngo babara. Oya ntabara ikiganiro kizocako amenyesha makuru n'abantu ba vrai siko tugomba tuvuge badandaza amajamba uwapona oyaye ubu rero turi muri realisation ya film diko turi muri realisation ya film urabona ariho biba bivanganye rero urabona oya umva twe turi abantu ba boss twe turi yubashe uyu ico dukora tumwereka ubu boss bw'iwacu okay. hanyuma tumubwire abamenyesha makuru nabo ico bakora siko nta nkuri bacika ni nk'abanyarusa siko tuze mwiyo nivyo kadeko Director nuri anyuma ya kamera. Director umba gute? Yazobica director ngumpuru jambaru kumisurutu yokwiza. Ahubwo je nanje nishuye nanje natanguye kumuhakanira kare tutaramubaza ivyo byose naciye numva hagize uhacura hombe. Twatwaze tumubaze none we upuka he? Ukora iki? Buke wawe iyo bajejwe biki ngaha mu gihugu cyacu. Akuzuka kataye. Urumva rero tugomba twiyubasha kameme uyu tugomba kumuyemera ko nta jambo nemwe agomba kudutora kuko Alice yari kuza ko nawe dufise Alice uza kuvuga ko yagiye none yo kwicarana n'abasinzi sinzi kuntu twabihaye intumbero oya nacu ntacu ko atawuhari sino yari kuba nawe yicaye muri sa bavyumvise ko turi basigaye barambaza turagarutse turimi bayo wa mukobwa ego turagarutse hakuno madame rero ntitu mujije cyane nikututukura oya banzurindiye ntangira ntaraheza gufungura ahubwo twari kubanza tukamera twari kubanza mwakoze na hejeje karibu cyane wisange hama twamenyanye je ndi nyene urugo ngaha mwayibonye nuko nyene ndi nyene urugo ngaha nawe ni mama wa Alice ni mudamu wanje sinzi ko ari mwe bari batugishe yego mzene burya narinda nabazi nubwo ntari bwagira ubuntu bwo kubabona cyane ku amaso ku maso Alice ndigeze kunyereka agafoto kanyu ahubwo mama mere niwe ntarinzi neza mere ego mama najewe sinari bwabone ni kuri turishimye kwabona none gusa burya twebwe abana ntidukunda kubamenya burya dukunda kumenya abavyeyi nayo abantu babana ntitubamenya cane tumenya abavyeyi none mwebwe muba mwitwa bande muri muntu ki mukora iki papa wanyu yoba ari umuntu ki mu gihugu Alice ntiyababwiye oya menga narigeze gusa n'umutuma inkuru y'imbarirano herutwa niyo wiyumviye ni waba yaga abakobwa bayagana ba nyina ego nitwa Ndikuriyo Leonce Desan mugabo bitewe n'utuntu dukora mu bundi buzima hariho abanzi ku gatazirano ka Diko ego novuga ibindi mwambajije ubahe okay mba mu Kamenge hanyuma ndacagira ubuntu abavyeyi bose ndabafise yego nkuko n'umukunzi wanje Alice nawe nyene mbona papa wawe kora muri iyo ministere
mzee wa papa wanje oya nakora muri ministeri ari muri guverinoma oya ko mu kinama yego afise utuzi twiwe nyene yikorera mu buzima busanzwe ariko nyene aratunze umuryango turabayeho Yohani kinama Yohani Brito Yohani oya jewe abantu badandaza abena aho mu kinama Kamenge nawe umenye oya mzee wanje ntabwo badashika no mu bushinwa nk'uwese nomenya gute gashenge adandaza ibi bitanga bishweka ego hama karibu wisangiye ego hama sinzi rero nimwe Alice yari yatubwiye ko aciyasohoka sinzi hagiye nimwe yari yatubariye ko umukunzi wiwe yari yambwiye ngo umenga hafi bo ego ni jewe ego ni jewe nari namubwiye kubera ko mwino minsi nasa n'umuntu gisakanye ndamubwira yuko nyene nshobora kuhaca nkaramutsa abavyeyi kumbure mbo jewe uburyo nakuze sinigeze nkunda ibintu byo mu gifuri ibintu by'ahantu menga ntihabona niyo mpamvu navuze ati je numva menga nomenyana n'abavyeyi biwe kugira mbere intambwe nibaza yuko twimirije gutera burya iyo wumvise abavyeyi bagushigikiye ukaronka umugisha wabo kiba ari ikintu kizima kandi ngira Imana yarambwiye ko muri abavyeyi beza niyo mpamvu navuze ati reka ndahace ndabaramutse ndavuze ngo oya diko wavuze ko iki hama ndi mumenyesha makuru Paris burya dusanzwe dufise n'akanya gato yazi ko hari akandi porogaramu twari dufise ntitugomba guteba turiko tuvugana n'uyu muntu urumva ko nk'ubu urabona n'amasaha aragiye agomba gushobora kuba agomba kugenda gufasha papa wiwe kwanura ivyo bishweka oya sibyo nkora jewe unyavye n'umunyemenyesha makuru sinduka kwisanganiro apo oya hariho hose pene importa aramaze kwa je nkorera cyane unuze urumva mfite adandaza amajambo siko uyu nta nkuri mucika akumvuga ngo bene aba bantu nta nkuri bacika n'abare baragwana mu nzu aba yabamenye kera iyo nkuru akaba yizanye hakiri kare bamwe bitaba no kuvuga rero aho nitwateba ibyo ukora ni sawa ko kaje ariko hama twifuza ko muzodushigikira abavyeyi murabona yuko ibintu byo bigoye tuba dukeneye impanuro zanyu ibyiyumviro byanyu no kuri sino bahenda umukobwa wanyu ndamukunda pe okay less porte Amarise keni baza kuba mwanyuragi sinzi gusa uganira n'ujya mukobwa uyu niwe baganira n'ujya mukobwa muri Matiya nizere ko wahejeje koza imodoka reka kumbure okay reka tubanze tubipakire umwanya tutigeko tuzomubarira oya nta bintu tuja kwiga nta bihari nta byimba bihari ngaho Paris urabona Papa Paris ikintu gihari siko diko umukobwa wacu Paris urabona ko ari umukobwa mwiza siko hajya kugira Linda sakujya ari hivyo tuba twasizeko kandi dufise aho twamucishije kumwigisha kandi byadutwaye uburyo burebure rero ndiko ndakubwira uti iki kirengo kandagije ngaha uba ari ubwa mbere ari bwo kanyuma sinze nongere n'umusi warimwe gusura kukona ngaha ngo uri kuvugisha Alice ni muri mu kigero kimwe dukeneye abana urumva baba bakuze nkuko Alice wacu yakuze tuzovugana n'abavyeyi tugahuza atira bo mu biswekana ki urabona musore kandi nukuri gukunda mama Alice reka ndamubwire urabona simbona ikintu tonyankanisha na urabona umwana nawe uzovyara umwana iyo umuvyaye urumva aba ari nk'itunga wibikiye yakazuza
urumva rero ugerageza mw'iryo tunga gushiramwo imitahe yose ukeneye kugira ubake ikintu ciza ejo kize kikungukire rero Alice wacu twaramwigishije kuva muri primaire humanité inivi abo ari master yarayirangije Paris rero eka kuri guraja kure uyu numva atakintu na kimwe twashobora kuganira nawe siko ahubwo rero diko umviriza siko umwanya twakira kwiye ntabara Mama Alice oya reka gende nagende kuko jewe mbona kumuha Alice uyu uvuze ngo uba mu ni nkuko nofata etaje nkayubaka mu mwonga uba mu Kamenge nyamba ari kuri nyamba uba kuri 12 cya kuri 11 uba kuri 12 nani cyana rimwe urumva Paris icana rimwe ntagika mu oya reka nyimba zana taxi pero fata gakinga musore amafaranga yandaya reka nagende uko yaci ariko genda ndasabye ego kweli uko riba wese injira ni mwikuburiro ni mwikuburiro ari ivyo ari so ngomba kumurumika hanze aje kuba hanze urabona natangwe imisore oya ngwino batangure kumituru urukundo sivyo ruraba sivyo ruraba none nkubu kwa nkunda ura diko nkubu mwasanga witwa diko reka werindira gusa reka nkubu mwasanga afitiye umwana reka namurika muturanze urabayibona Dico Entertainment.